Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru vy'imbonesha kuri hejuru TV mutwereka ko mudahwema kudukurikira. N'umwanya w'amakuru agezweho muri uyu mwanya twabateguriye tuza kwibanda kuri politike hamwe n'umutekano n'intwaro hamwe n'inkino vyinshi rero bigiye bitandukanye. Imbere yuko tubagezaho ingingo nkuru tuza kwibanda ko reka tubahe ikaze kandi tubaramutsa aho muherereye hose abadukurikiye bari mu Burundi mu bice bitandukanye, bari mu bice bitandukanye mu bisagara no mu ntara, bari mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi batwumviriza. Hari benshi tuzi ko badukurikiye bari ku mugabane wa Afrika mu gice c'ubumanuko bwa Afrika, ic'uburengero bwa Afrika, ic'uburaruko bwa Afrika n'ubuseruko bwa Afrika. Hari kandi n'abandi benshi tuzi ko badahwema kudukurikira bari mu bihugu vya kure ku migabane harimwo Amerika, Uburaya, Aziya na Australia. Namwe mwese turabahaye kaze muri uyu mwanya. Tugiye kugaruka rero ku ngingo nkuru zikurikira. Pastor Emmanuel Sinzohagera yoba ari muyabira inyuma yuko wahoze ari umustanteri wa komine Mukaza ni Renovasi Ndayihebura twanabagejeje ko inkuru yiwe muri iki gitondo ko yoba yapfunzwe n'igendereza. Ari inkuru rero idahumurije kuri Pastor Emmanuel Sinzohagera n'umukuru w'inama nkenguzamateka. Byose turaza kubigarukako. Harimo vyinshi bigiye bitandukanye, harimwo ikinyamakuru ikiriho kizwi ko cegereye iperereza, hari ivyo gitangaza kuri uwo mukuru w'inama nkenguzamateka kumushikiranganje intwari hagati iterambere rusange n'umutekano Martin Teretse nawe muri iyi nkuru avugwamwo vyinshi rero bigiye bitandukanye tukaza kubigaruka uburyo burambuye ntuze gucikwa. Hari abagize bati ntiturota twemera kuva mu gatumba kubakira Rusizi niyo nyishu yonyene dukeneye, abo na bene gihugu bari mu gatumba banze kwimuka. Navyo tukaza kubigarukako. Turaza kugaruka kandi kuri Jean Paul Manirakiza yari amaze imyaka 3 atwara urunani ruhurikiyemo imirwi y'urukino rwa basket mu Burundi rutanze imihoho mu minsi iheze. Hari yindi nkuru rero mu kanya gato nayo muzagukurikira kuri uwo aho zarongoye Febabo. Vyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wavyo nako wibuke no kubisangira bagenza be kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho. Kuva mukuru w'inama nkenguzamateka ni Pastor Emmanuel Sinzohagera abajije ibibazo bikomeye abashikiranganje na cane cane umushikiranganje Martin Teretse ibinyamakuru vyitwa ko vyegereye Perezida Ndayishimiye byaramurembeje. Amajambo akoreshwa arateye ubwoba, bamwe bibutsa ko ari mu murongo wa nkuru nziza, bandi berekana ko nawe nyene atera mu bijanye no kurya ibiturire. Ikinyamakuru ikiriho cibutsa Sinzohagera ko nawe akingira barya ibiturire. Ico kinyamakuru nico cabaye ca mbere mu kugurura uwo mucanwa, ikiriho kizwi nk'ikinyamakuru c'iperereza. Nyene co ni Donatien Ndayishimiye asanzwe ari n'intwazagabo y'iperereza ry'u Burundi. Ikinyamakuru ciwe kirakoresha cyane mu gucafuza abatavuga rumwe n'ubutegetsi, kikaninahaza abakunzwe n'ubutegetsi. Mu mpera y'ubutegetsi bwa nkuru nziza Donatien Ndayishimiye yarasharikanye na buri nyamitwe bica bituma ataboneka neza mu butegetsi. Ikinyamakuru ciwe kiranugarwa. Donatien haraca mu munyororo. Umuzi wa Perezida Ndayishimiye wabaye nk'izuka rya Donatien Ndayishimiye. N'ikinyamakuru kiriho ubu nico kinyamakuru kiboneka cegereye Perezida Ndayishimiye kikagwanya bita ko bari mwirage rya nkuru nziza. Ikinyamakuru caranditse kigwanya rwose General Ngiyome Bunyoni nuko ncahagurike Pastor Emmanuel Sinzohagera n'ikimenyetso ko Sinzohagera afatwa ko ari mu bo mwirage rya nkuru nziza. Kiriho carabajije impamvu Emmanuel Sinzohagera yakariye ukuraho Martin Teretse, kimwibutsa ko afise amashirahamwe akwiriye kugenzurwa neza ivyo akora vyo babitandukanye n'amategeko. Kibagirizwa ko uwitwa Norbert Bikorimana yakuwe mu mabanga y'umunyamabanga wa CNDD-FDD mu gisagara ca Bujumbura, cahabwa amabanga akomeye mu biro kwa Emmanuel Sinzohagera. Mu ncamake ico kinyamakuru cerekana ko Emmanuel Sinzohagera atabereye gukosora bandi no gutuma agatoke barya ibiturire kubera nawe atera. Izindi mbuga nazo zibutsa ko Sinzohagera ari uwo kwa nkuru nziza. Urubuga rwitwa ubutungane rusanze rwandika amakuru ashigikira Perezida Ndayishimiye rwanditse rutaryo umunwa ko Emmanuel Sinzohagera yitiranije ibihe akibaza ko tukiri mu ntwaro y'abasogo. Urwo rubuga rwemeza ko ivyo Sinzohagera yavuze vyari vyaraye
vyizwe mu nama y'akarwi k'abantu batatu ruvuga ko matora yemirije Emmanuel Sinzohagera atazobaronkana amajwi ahubwo koko bazomutera amabuye. Urundi rubuga rwihaye izina ry'imfura ya General Bunyoni ni Joy Bunyoni ariko narwo nyene rwandika amakuru yo gushigikira Perezida Ndayishimiye. Urwo nirwo rwagize kure mu kwagiriza Emmanuel Sinzohagera Bunyoni. Urwo rubuga rero rukavuga ko Sinzohagera yinjije mu gihugu amakamyo 40 avuga ko arayo gufasha mu bikorwa vy'iterambere ariko aca arayakotisha. Urubuga rurabaza nimba Emmanuel Sinzohagera ari amakori y'ayo makamyo muri OBR. Zino mbuga rero ziributsa ko Emmanuel Sinzohagera yarwanije umushikiranganje Perezida Ndayishimiye afata nk'akarorero ku bw'izo mbuga. Emmanuel Sinzohagera ariko agwanya Perezida Ndayishimiye. Si ibintu bimenyerewe ko abazanidefd bubahuka gutuka icese umutegetsi wo hejuru akiri mu mabanga. Iki ni ikimenyetso. Amakuru rero abandanya kwerekana kutumvikana kuri mu butegetsi bwa Ndayishimiye hagati y'abayoboke ba Ndayishimiwe n'abitwa ko bari mu iragi rya Nkurunziza. Impande zose ziragerageza no kunyegeza ko zishamiranye, ariko guterana amajambo gutya ntibisubira kunyegeza izo njyane bafukafuka. Emmanuel Sinzohagera abazwi nk'uwari yabitse amabanga akomeye ya Perezida Nkurunziza. Ni umwe muri bake bazi iyo Nkurunziza yanyegeje amatungo, akaba afatwa kandi ko ashobora kuba mu bakoranye na General Bunyoni mu minsi iheze, aho bo baragerageje kumvisha bamwe mu barongoye amasengero y'abaporoti gushigikira umugambi wo gutembagaza Perezida Ndayishimiye. Nyuma y'ifatwa rya Bunyoni, amakonti ya Sinzohagera mu mabanki nayo yaracuzwe rwose kubera bo kwa Ndayishimiye barikeka ko Sinzohagera yaronse amafaranga avuye hanze yari gukoreshwa mu mugambi wa Bunyoni, ariko ntaco iperereza ryatoye. Hari utubazo rero turi muri iyo nkuru. Nimba umukuru w'inama nkenguzamateka ashobora gukorerwa n'ikibi cose kubera iki? Ibibazo abajije gusa, mbega abanyagihugu asanzwe aryorongoye bigenda gute? Akazi k'inama nkenguzamateka na nshingamateka niba atari ako nyene ko gukurikirana neza ibikorwa vya leta koca kabakahe bakaniye inzego z'ibisharizo. Abarundi barashimye ku bwinshi ibibazo vya Sinzohagera, kanatsinda yabajije ivy'abatari bake bari bibaza. Musanteri Renovasi Ndayihebura inzego z'igihugu icoge zarwanira ko gutyo kose yari afise inguvu ziva hehe? Ariko Emmanuel Sinzohagera niwe yategetse ko umushikiranganje Martin Niteretse afata ingingo kandi ayifatiye. Yo musanteri ubu yagirizwa kuba agurisha amatongo y'abenegihugu kandi bari ayabo nabo batayagurisha. Nivyo rero vya Emmanuel Sinzohagera. Ivyo binyamakuru vyegereye iperereza n'ivyegereye ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye nabyo vyoba bimumereye nabi. Haciye iminsi abanyagatumba batewe n'amazi y'uruzi Rusizi ubu bari mu kangaratete. Bamwe bati ntiturota kwemera kuva mu gatumba, kubakira Rusizi niyo nyishu yonyene dukeneye. Bacize usanga abana, abakuze, abatama n'abatamakazi bari mu mazi. Uburyo bafise bwo kwinguruza iyo bariko baratembera muri quartier ni bumwe n'ubwato. Abo baba muri iyo zone amafi abasanga muhira, usanga bariko bararobera imbere y'umuryango canke mu nzu. Mu gihe ico kibazo yaruze no kwigwa n'inama nshikiranganje, bakabona ko abenegihugu bokwimurirwa ahandi. Bene ico kibazo ntibashaka kumva bababwira ivy'ibindi bibanza botwarwa. General de Police Alice Nibaruta cari mu rw'igihugu cari gukinga no gutabara mu gihe c'ibiza n'isibe yamenyesheje ko bishitse hakaba banana kuhava n'inguvu zizokoreshwa, aho abamenyesha amakuru b'ikinyamakuru Agaseke bahashika igihe c'isaha 4. Abo baba muri ayo mazi babwiye ko umuti wonyene bemera wotorwa rukubakira uruzi Rusizi ngo rureke guta inzira. Ahandi hantu rero dukeneye kumva atari mu gatumba twavukiye, niko umusore yitera iteka Kefa yishuye. Ico asaba ni kirenga kimwe mu kubakira Rusizi hereye aho rutera inzira rugushika binjire muri Tanganyika. Nayo bivugwa ko hoba hari umugambi wo kubimurira za Mutambo, Kabezi canke ahandi, ko ntibakeneye no kumva biciye mu matwi. Ivyo nivyo na mugenzi we Nishimwe aho kuri ipoto ya 10 yavuze. Bompi baremeza ko muri ayo mazi bibaruhije, aho batinya ko bashobora no kwandura ingwara kubera kwirirwa mu mazi mu gihe n'utuzu twa surwumwe twatwawe. Eka ngo nuko bavyerekanye n'ibirenge bamwe biriko birabura. Hari n'abashikanwi bamaze guhitanwa n'imvubube n'ingona.
ariko nubwo bari mw'ivyo bibazo ngo ivyo kwimurirwa ahandi batamenyereye ntibavyerekwa, bamenyesha ko bazoguma muri ayo mazi mpaka agabanutse. Ico kudufata conyene nuko leta yokubakira Rusizi nta bindi niko batangaza. Tugaruke kuri ya nkuru ya Jean Paul Manirakiza nawe yatanze imihoho mu burongozi bwa FEBABU. Mwikete Manirakiza yandikiye inzego nyobozi za FEBABU yavuze ko yeguye ku mvo ziwe bwite no ku busabe bw'impande zitandukanye yavuze ko zari zimaze iminsi zibimusaba. Jean Paul Manirakiza atanze imihoho nyuma yaho ishirahamwe mpuzamakungu rya basketball FIBA mu ndwi iheze rihagaritse vy'imfatakibanza urunani ruhurikiyemwo imirwi y'umukino wa basketball mu Burundi FEBABU. Umunyamabanga mukuru wa FIBA Andreas Zakris kw'igenekezo ya 12 ku kwezi kwa kane niho yandikiye Manirakiza amumenyesha ko ishirahamwe rya basketball mu Burundi rihagarizwe vy'imfata ibanza. FEBABU rero ikaba yagirizwa kuba yarabereye intambamye ekipe ya Dinamo mu mahiganwa ya bare mu kuyibuza kubahiriza amategeko agenga iryo higanwa. FEBABU ikavuga ko kwigenekezo rya 9 ukwezi kwa gatatu Manirakiza ariko yanditse asaba ko umugwi wa Dinamo wari waserukiye Burundi mu nkino za bare wokena utambaye ivyambaro yanditse ko Visit Rwanda. Jean Paul Manirakiza yasavye kandi umugwi wa Dinamo kudakina mu gihe FEBABU yasavye FIBA bito kubahirizwa. Ni nako vyagenze gushika umugwi wa Dinamo kuwe mu mahiganwa ya bare. FIBA yagiriza FEBABU kuba yaciye kubiri n'amategeko agenga abanyamuryango b'iryo shirahamwe kanacafuza ishusho ya basketball y'u Burundi muri rusange. FEBABU ikete yarungikiwe yasabwe kwisigura imbere y'itariki 23 z'ukwezi kwa kane kubyo yagirizwa vyose. Biruko mu gihe abakunzi ba basketball muri ico gihugu bemeza ko kuba Burundi bwaravuye mu mahiganwa bari vyatosekaje ishusho yabwo muri rusange. Mwikete Manirakiza yanditse atanga imihoho ziguye ku myaka 3 yaramaze atwara FEBABU yagize aho ashikana umukino wa basket mu Burundi kandi avyishimiye. Abakunzi b'uwo mukino mara benshi siko babibona, bari bamaze igihe bamusaba gutanga imihoho bitabaye uko agasezererwa. Yego yasigaye umwaka umwe ngo manda y'imyaka 4 yatorewe ihere. Bamwe mu bakunzi ba basketball mu Burundi basanga kuba umurwi wa Dinamo warasezerewe ku mahiganwa ya bare bizokwega ingaruka mbi kuri urwo rukino mu Burundi. Zimwe mu ngaruka rero zikaba zaratangwa no kuja habona nk'uko vyemezwa n'abari muri FEBABU harimwo abakinyi b'u Burundi bariko baraja mu yindi mirwi. Abakinyi ba Dinamo baramaze no kuyivamo berekeza hano mu bihugu bitandukanye vyo mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini vya Afrika. Boni Otoboys Laheri yagiye mu mugwi wa APR wo mu Rwanda. Ni Gilbert Gilbert yasinye mu mugwi wa Kepler. Albero Nkanira yagiye muri Orion na David Deng yagiye mu mugwi Show Sport muri Congo. Kuri abo bakinyi hiyongera ko n'umumenyereza wa Olivier Ndayiragije asigaye amenyereza Titans mu Rwanda nyene. Murwi wundi mugwi takaje abakinyi benshi bagiye muri Congo n'urunani yabonera Andirindi Kumana yari ikizigenza wo mugwi ari Clark Doshime, hari Michel Bwanga, Mamadou Diome na Ereng bagiye gukina mugwi wa Amibeka wo mu gihugu c'u Rwanda. Turabakengurukiye cane banywanyi bacu mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho kuri Imbonesha Kure. Mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi tuza kubagezaho kuri uyu mugoroba kuri Imbonesha Kure mudahwema gukurikira. Imana ibahezagire, turaza gusubira kubagezaho inkuru nshasha kandi zigezweho.